Abenshi mu bigeme iyo bahejeje amashuri yabo ngo bategerezwa kubanza kurondera ubuzima imbere yo kwiyumvira ibijanye no kubaka izabo. Bivugwa na Ishimwe Ninette, umukenyezi asanzwe yitunganiriza imigambi hari mu ruganda rwatunganijwe na INSPIRE Burundi, barabira hamwe intambamyi abakenyezi bahura nazo mu buzi butandukanye n'icokorwa kugira bakinge ayo mabi bahura. Nk'umukobwa ahejeje universite kenera sukurondera akazi canke kuruha canke koyo kuri ivyo bindi, ahubwo agerageza kurondera swate kugira ngo agire confort nk'umuhungu yoba yarayarondeye hakiri kare, kugira ngo agire juste aje muri confort y'ibintu ataruhiye. Rero nivyo bintu abavyeyi bamwe bari bafashamwe, kuko umenga hayisite y'umuntu umugore d'abord ahejeje ishure ifazi cikurikira no kurongorwa. Par contre mugabo si yo faze yacikurikira nawe yarategezwe kurondera ubuzima bwiwe, kugira ngo yihe n'ijambo n'umugabo yari yifuza yuko yo murondera abanza kwipima kuraba yuko eske na merita ujya mu mukobwa. Ikibazo gihari mu Burundi urongowe ucumenga ni fardo ikuvuyeko, ucumenga ni uraronsa ijuru. Rero cyane avec cette mentalité yuko umenga réussite ya mbere kurongorwa no gutetura abavyeyi, umenga tuko twirukana imyanya n'iki, ico kiratuma abagore bamwe tutagira ico. Rero kico gifita ingaruka nyinshi. Ingaruka ya mbere nuko amaze gushika mu rugo acafatwa nk'igikoresho oriyo gufatwa nk'umugore canke umufasha, kuko mu gihe bakugaburira bakwambika byose babigukorera, biragoye yuko hagize n'ikintu uterera mu muryango yuko ijambo ryawe barifata nkuko barifata nka nkama. Ariko kandi ijambo ryawe rirashobora kutagira agaciro kuko ubwawe nta gaciro ba wihaye. Uwo mukenyezi Ninette abandanya avuga ko igihe hageze yuko umwigeme canke umukenyezi arondera ico mufasha, ico bita financement mu rurimi rw'igifaransa, akenshi ngo ibijanye n'ingwati bibabera intambamyi, eka mbere ngo nta cizera kenshi babagirira, gutyo bigatuma kuri bo iterambere rigorana. Ivyo bavyiza ngo nuko hoba impinduka ku mpande zose, gutyo berekane ko bashigikiwe, ariko kandi nabo ubwabo bige kwiha agaciro. Muri abo bakobwa biyumviriye kwiyungunganya hariho intambamyi zibashikira, nk'izo kugira access ku mafinancement muri banke canke iki. Ugiye muri banke barakubwira ati swat umugabo agusinyire kugira ngo ronke credit. Umukobwa nawo urumva sinzi ko base b'abantu bashobora kwiyumvira yuko bategerezwa kwavariza nk'abakobwa babo. Ikibazo gice kigaruka nyene ni kuri societe burundaise. Societe y'u Burundi yaritegerezwa kwiyumvira ibiciye mu mizi. Ikibazo kiri hehe? Kuko nyimba umukobwa cyo kimwe n'umuhungu bashobora kuba bafite ivyiyumviro byo gutera imbere, ariko umuhungu agashobora kuja kwikora kwitongo se we yasize kugira atera imbere. Umukobwa par contre mu gihe byanase yuko yubaka bikamugora agasubira muhira, swate baramusubiza muhira, baramuvuga ati subira wavuye waramaze kuva muhira, bakamwirukana mu itongo kwase. Swate nawe akeneye kwiyungunganya, abavyeyi biwe n'abasaza biwe bamufata nkuko umenga ni gitabwa, umenga ni donc ari obligé yo gupfira mu ntuzenya mu rugo. Nibaza rero yuko kuma action ya financement haracyariho ikintu cyo kumenga nta confiance tubagirira abagore. Ngo no kugira kandi baronke ababishingira mu gusaba ingurane mu mabanki, naho nyene ngo ni kibazo kitoroshe kubigeme n'abakenyezi bipfuza izo ngurane. Ineza Brice ni cegera c'umuyobozi mukuru wa WISE. Abakenyezi iyo bariko baraza gusaba ingurane barahura n'intambamyi nyinshi cyane. Intambamyi nyamukuru imaze kuboneka ni intambamyi iraba amagaranti y'ibyo bishingira, na cyane ko uko Burundi butunganijwe, uko societe y'u Burundi itunganijwe, ahanini uco usanga by'ukuri amagaranti by'ukuri bakenzi bafise atamagaranti bafise. Ivyo bishikira abakenyezi bakiri batoyi bacitunganiza imigambi yabo mito, ariko birashikira n'abakenyezi bamaze kuronka ingo, aho usanga by'ukuri ayo magaranti bijya bita amatitre canke ibindi by'ukuri usanga by'ukuri byanditse ku muryango ariko bikandika ku mushinga ntahe. Ivyo rero igaheza ikaba intambamyi nini cyane, na cyane bajya bitura aya mashirahamwe kuguranana canke amabanki, bica biba ngomba ko bategeza gusaba izo ngwati kugira ngo bashobore kuronka izo ngurane bagiye gusaba.
bigaheza rero bikonona imigambi y'abakenyezi bariko baritura ayo mashirahamwe yo kuziganya kuguranana canke amabanki mu baronke ingurane zo kwiteza imbere. Nyawakira Gilbert kubwa Inspire Burundi ari naryo ryatunganije urwo ruganda barabira hamwe icohinduka kuri izo ntambamyi bahura nazo. Gilbert yemeza ko akenshi haba ihohoterwa ku kazi rifatiye ku gitsina, kubwiwe ngo iryo hohoterwa risubiza inyuma umubano mu kazi rikagabanura kandi n'ubutunzi, agasaba leta eka mbere n'abo vyega bose gutuza ayo mabi. Gilbert Nyawakira: ikiganiro kiyago cagiye kiraba byabonetse yuko mu buzi hariho amahohoterwa usanga abantu bakubagurwa bagakomereka ku mubiri, bagakomereka mu mutima no mu mutwe, ugasanga n'ivy'ubushurashuzi birabayemo gufata ku nguvu, eka n'ivy'ubutunzi ugasanga birashikiwe kubera imyifato mibi ikigwa n'abantu kandi ikagirirwa abantu. Rero nk'abakozi bandi mu buzima barimwo niyo babo bariko barabikorerwa, twasanze kumbure benshi bakunda gushikirwa n'igitsina c'abafasoni, ariko twabonye ko n'igitsina c'abagabo gishikirwa. Nuko nkuko twabikoze uno munsi tugiye gusaba benshi dukoranye twahuriye ngaha leta ituroye imbere kugira ngo dushike ku buzi, twerekane akamaro k'iri sezerano mwabonye ijana-90 ry'ishirahamwe mpuzamakungu riraba akazi OIT, kuko uyisomye ukayitahura hariho ivyofasha kugira ngo dukinga ayo mabi atarashika, niyo yoba ashitse bamenye ngene babimenyesha ababikoze babihanirwa. Twabonye kandi ko leta twayisavye yuko muri uko gukinga gukinga no gutekanya kwayo mabatoshika yofatana mu mugongo n'ayandi mashirahamwe ihereye ku mashirahamwe y'abakozi nk'abakoresha canke abandi barongoye amashirahamwe y'amasendika, kugira ngo basangire ikivi bagende bafatanye mu minwe bavuge rumwe kugira ngo dutuze ubutakigaruka iryo shano risubiza inyuma imibano mu kazi, bikagabanura ubutunzi